Yabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana nizera yuko mukomeza kugira ibihe vyiza kaze kandi mu makuru yacu y'aka gatondo k'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimo 2026 mu nkundire tubane muri ano makuru yacu uno munsi muri aka gatondo aho tugiye kubana umwanya muto cyane kugira ngo mumenye ivyazinduye ndetse n'ivyaraye bivugana cyane ku mirongo y'urugamba turanaza kwibanda cyane aho bisa nuko igihugu cy'u Rwanda congeye kwataka president wacu w'igihugu cy'u Burundi kubijanye n'ivyabaye ku gutanga umukandida asubirira Antonio Guterres nkuko mwagiye murabibona ku mbuga zigiye zitandukanye. Kino kiganiro twagiteguye ariko tubaza gufata akanya gakwiye cyaye kari sacre kugira ngo dushobore kubabwira buri kimwe n'ikijanye n'aya ma attaque nico ariko arava ko mu gihe bafashe ikintu gito cyane baracagrava bagiriza president w'u Burundi kagomba gutwaza ubumwe bw'abanyafrika igikenye. Ariko muri kino kiganiro reka tuyagiye ku mirongo y'urugamba aho hari amakuru ariko aravuga yuko hari abasoda ba RDF mu masaha y'ijoro ryakeye bavuye mu gihugu ca Congo binjira mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kuza tubirabire hamwe eske n'ukuri canke ni vya binyuma vyabo bikomeza kugaragara cyaye kuboneka yuko inyeshamba z'u Rwanda zikomeza kwirotira mu bice bitandukanye aho ku munsi w'ejo ugenekerezo rya 28 muri mu gace kitwa Minova inyeshamba z'u Rwanda naho zashoboye kwirotira zikava muri buno buce aho turaza kuraba aho ibiganiro bigiye kwimurirwa nko amakuru yacu dufise byavuye dohariko bigiye kwimurirwa mu gihugu cy'u Busuwisi. Turaza kurabira hamwe eske ni kubera iki Doha idasubiriye kwakira bino biganiro biriko biruhuza uno muhari w'inyeshamba z'u Rwanda hamwe na leta ya Congo. Amakuru agezweho nababwira yuko bamwe mu muhari w'inyeshamba z'u Rwanda bariko baremanga canke bariko baremeza ibijanye no kwirotira kw'inyeshamba z'u Rwanda ngaha mu bice bari barafashe ngaha mu gihugu cha Kongo. Ivyo twaje tubirabire hamwe makino kiganiro ndabasabe kuba mwaramaze gukora subscribe nabaneza ko mwamaze gukora subscribe hama tubandanye tubana mu biganiro nk'ibi ndetse n'amakuru ndetse no mufyende kuri like mukomeze kudutera iteka. Runo rubuga turutanguye vuba muga murabona ko twujurira abantu 7,000 mu kwezi kumwe mu dutera iteka kandi nkuko mwamye mu bikora ku zindi mbuga dukwiza 10,000 iyi semaine nyene tugiye gutangura kandi bizoba ari ibintu vyiza kandi biryoshe cyane. Rero ikaze ni karibu muri ano makuru. Hari amakuru narose ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro isaha 7:30 z'ijoro bavuga yuko yavuga yuko hari inyeshamba z'u Rwanda azoba zari zipakiye mu makamyo atari make zavuye mu gihugu ca Congo ziriko zirerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe twari tumaze iminsi turiko turumva abasirikare b'u Rwanda bava mu bice bari barafashe ngaha mu gihugu ca Congo bakaja mu bice abantu benshi bataramenya ndetse abenshi bakavuga yuko ari ya masezerano baheruka gusinyira Washington ababwira yuko cyangwa abategeka kuba bamaze kuva mu bice byose bigaruriye ngaha mu gihugu ca Congo bitarenze igenekerezo rya 31. Nta wamenya yuko ari ukuri canke buba babonye ibindi. Murabizi ko bajabukana vyinshi harimo n'ivyo bivye ariko ino nkuru turaza gukomeza tuyege ko runono nyamba ko barukuri ko barugutsindwa kw'inyeshamba kuko batanguye kugira hotre muri Congo. Nta yandi mahitamo ko twarababwiye yuko ino Congo ariyo buzima bw'u Rwanda. U Rwanda rwubakiye 80% kuri minere yo mu gihugu cha Congo. Rero ino nkuru turaza gukomeza tuyege ko runono kuri uno munsi aho ndazi yuko butazagira ku mugoroba tutararonka ino nkuru. Twobabwira yuko mu gace ka Minova inyeshamba z'u Rwanda naho zamaze gukinjura zirahava atakibazo ataco zisavye atanico zihibagiriye. Muri make zamaze kuzinga ibirago zamaze kuzinga n'ibirengeti. Ni ngaha muri Minova ni muri territoire ya Karehe ni muri Sud Kivu mu buseruko bwa Congo aho amasource yacu avuga yuko inyeshamba z'u Rwanda ariko zirava ngaha muri Minova
zerekeza mu buce batariko baramenya neza, ariko vyaboneka neza yuko bagiye nk'abatazogaruka kubera ko bagiye batekeye intunduguru n'ibindi vyinshi novuga yuko bari barazanye ngaha muri Kongo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Twabwira yuko kuva batanguye kwirotira mu buce bafashe ngaha muri Kongo bamaze kuva mu buce bugera kuri 12. Twabwira yuko no muri Walikari hariho ubuce bamaze kuva mu zino nyeshamba z'u Rwanda kugira ngo zishobore kubahiriza ngo amasezerano ya Doha, ariko nta wamenya kurashobora kuba ari gutsindwa canke gutinya nkuko vyavuzwe n'uyu umwe mu nyeshamba nkuru mu kiganiro yatanze tuza kubasobanurira. Uyu navuze Jiriye Katembo mu vyo yavuze ku bijanye n'ubuce M23 iriko irarikura ngaha ku butaka bwa Kongo. Nababwira yuko muri Sud Kivu ndetse no muri Kivu ubuce bumaze kurikwa n'izi nyeshamba n'ubuce bugera kuri 12, aho hariho ubuce bwita muri Walikari ku munsi wakeye kwijoro ryakeye kwigenezo rya 28 bavuye mu buce bwira kuri butatu. Ubwo buce nabwo subundi hari agace ka Minjenje, Meti ndetse na Kanune. No muri Rubero murabizi ko Rubero ariho batanguye kuva, naho bavuye mu buce butari buke aho ari ubuce bugira kuri 11 inyota 12, aho agace bavuyemo ari ubu bukurikira: Miriki, Runyasenge, Vukununu, Kirikiri, Kipese, Kasima, Katondi, Kitsumbiro, Kanyambi, Mambasa, Alimbogo. Ubwo n'ubuce novuga yuko bumaze kuva mu vyara vyizinyisha abazugugu cy'u Rwanda mu kubahiriza ndetse no kubaha amasezerano baheruka gusinyira Washington mu misi mike irangiye. Ariko mwumvikano kantu M23 iri kiragerageza kudevia ibintu ivuga yuko ariko barurahiriza amasezerano ya Doha, mu gihe tuza ya Doha yose atanuhande rumwe gugeze ruyubahiriza, haba FRDC canke M23. Ibi murabizi igituma rero ariko barahindukiza yuko ari amasezerano ya Doha nuko uno musi batuvuga yuko ari amasezerano ya Washington, kubera ko muri Washington nta M23 yigeze ijayo, hagiye leta y'u Rwanda hamwe na leta ya Kongo. Rero baravuga ati uno musi tuvuze yuko ari amasezerano ya Washington tuza kuba twongeye kumaramaza president w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje guhakana yuko atanyeshamba yarungitse muri Kongo. Ikindi kibazo twabwira kimaze kudushikira nuko il faut faire attention kuko ubuce bumaze kuvamo n'izi nyeshamba biravugwa yuko zino nyeshamba nk'amakuru dukura ku bahegereye zari zisa n'izaherewe ku bijanye n'ibikoresho vya gisirikare. Bari bafise ikibazo cyo kuronka amasasu, ngo niyo mpamvu baciye na cyane bikura mu buce bari barimwo. Murabizi ko bahereye ku gace ka Kateku baja muri Bereusa, muri Walikari, muri province de Nord Kivu, inyuma y'ibitero vya Wazalendo. Nayo muri Bukavu muri Sud Kivu abategetsi bo muri M23 murabizi ko abenshi n'abari mu gisagara ca Goma bamaze kuva muri ibi bisagara bahunga n'imiryango yabo kugira ngo ntihazogire ikibaba. Kundazi aya makuru murayafise kandi sinorinda kuyabasubiriramwe. Rero mwumve yuko ibintu ku mirongo y'urugamba biriko birafata umurongo, nubwo turiko turamenya exactly zino nyeshamba ziriko zirava muri buno buce ubuce ziriko zirerekezamwo, kuko yabatuzi ubuce ziriko zirerekezamwo byaba vyoroshe cyane kumenya yuko inyeshamba zatashe zatsinzwe. Ariko reka turindire, nababwiye muri kino kiganiro yuko Meri la Ville cankwe urongoye igisagara ca Goma yashizeho n'izi nyeshamba, ariko izina rya Jiriye Katembo yagize icavuga kubijanye n'amahotre y'abasikari ba M23 ariko araba ngaha ku butaka bwa Kongo. Uwo muyobozi wo mu gisagara ca Goma yashizweho na M23 yasobanuye ko impamvu M23 iri kuva mu bice yafashe atari gutsindwa canke
gutinya ngo ahubwo ari ukubahiriza amasezerano ya Doha. Ibi nivyo yashoboye gusigura, ariko abenshi tumaze kumenya ibijanye n'urugamba tukaca twibaza eske nyamba uno munsi M23 yirotiye Oscar si hari, abavugizi ba M23 si hari, kubera iki uburongo igisagara ariwe aza kugira icyavuze mu gihe abandi bose mu ndongozi harimo na coordinateur wo muri ASM Ventura Kone Nanga wewe yihoreye atakino kimwe ariko aravuga. Donc birashobora gusanga ari kumaramara kwa zino nyeshamba nkuru zikababutume kugira ngo bazishikanire ubutumwa. Rero mumve yuko ibintu ku mirongo y'urugamba bidasanzwe. Kurundi ruhande abenshi baribaza ati nace cyane mu basesanguzi bagiye bagira ico bayivuze ko ati ko baruguhuvya makungu kugira ngo M23 yisuganye kugira ngo bikunde izoga bibitero ifise inguvu nyinshi n'ibikoresho bikwiye. Nemeje kubabwira yuko uno muhari w'inyeshamba atabikoresho bigikwiye ifise, ariyo mpamvu bariko barirotira cyane mu bice bafashe. Ati rero yoba ari indi strategy yo guhuma amaso makungu ndetse no kwiyestera bushasha kugira ngo baronke buri kimwe bakeneye batanguza imigwano bushasha. Rero tuje tubabwira yuko ibihano vyafatiwe igisirikare cy'u Rwanda nivanwa ry'abasirikare b'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye biriko biragira ingaruka ku bijanye no kubura amasasu n'ibikoresho vya gisirikare kwizinyeshamba z'u Rwanda. Murabizi yuko nyambara ubufaransa bukeneye gutera muri M23 bwabicisha muri Mozambique, babicisha muri Central Africa, ariko kugeza ino saha bakabirukira RDF ho gukora muri ivyo bihugu bikazanwa mu gihugu cha Congo. Ariko murumva yuko ayo mayira asana yamaze kuzibigwa na president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Rero ibijanye n'ibiko birashikirizwa nta numwe mu bategetsi bakomeye ba M23 aragira icavuze, ariko reka turindire kurundi ruhande. Rero ayandi makuru dufite nuko muri ubu buce bumaze kuvamo zino nyeshamba z'u Rwanda, zino nyeshamba zagira ico zibivuga ko aho zozo zavuga zikomeza kuvuga ko zobahiza amasezerano, ariko zikanamenyesha yuko zivuga ko ubuce bwose ariko baravamwo Wazalendo ici ihita ibucokeramwo. Rero ngo ivyo ngo bigatera ngo impungenge bamwe mu barongozi bo muri M23 ndetse n'abakunzi b'amahoro ngo canke babayoboka no muhari w'inyeshamba aba revolutionnaire. Rero ngo baciba amakuru dufise nuko baciye bagiriza Wazalendo yuko mu buce bwose bavuyemwo Wazalendo icicokeramwo bayambika inkoni ishusho cyatangwa kuvuga yuko Wazalendo igishikayo icitangura kwica abene gihugu, itangura kwica abene gihugu itongora. Aniyo makuru karavugwa na M23. Mugabo murumva yuko uno munsi nyama M23 iri kiravuga yuko mu buce bavuyemwo Wazalendo iri kirica abantu. Mwumve yuko itahavuye kubera ibishatsi kandi itahavuye akagirire. Mwarabibonye muri Uvira ivyabaye igihe bahaje kugira bahave, murabizi ivyitwazo bagira. Nuno munsi rero murashobora gusanga ukungene cyatanga kuvuga ngo Wazalendo ngo yinjire imara abantu iratema abantu irica abantu, ari ngenda muvano kugira ngo bashobore kugaruka muri ivyo bice bari bamazemo iminsi, mugabo ubu bibarizwa mu ntoki za Wazalendo. Rero ano makuru ndibaza afise suite kuko tuzokomeza tubabwire uko ibintu bimeze nuko vyifashe tano kwa tano. Rero mwumve yuko M23 nyambiri kiragaragaza yuko abo yasize abene gihugu ariko barahura n'ibibazo ari ngenda muvano yo kugira ngo bashobore kugaruka muri ibi bice bavuyemo nkuko muvyumva ivyitwazo vyabo. Kurundi ruhande M23 cyeyongera ivuga ati twebwe ntako tutagize kugira ngo twubahirize amasezerano ya Doha, kuko mwadusavye gukura abasirikare mu bice biko turabikora, ndetse munadusaba imfungwa turazibaha, ariko leta ya Kinshasa yerarahira arengwa yuko itakira zino mfungwa za M20 z'abasirikare ngo ba FARDC bari bafashwe na M23. Ndibaza mu misi hitiye mwarumvise ko aravugwa ikijanye n'abasirikare ngo 5,000 bari bafashwe na M23
ngo ariko bagomba kubasubiza mu ntoki za leta ya Kinshasa, ariko leta ya Kinshasa yarase kubatora bano bantu, aho bo babanaje bavuga yuko ngo hari abari bahungiye mu Rwanda, ngo hari abari bafatiwe muri Goma, ngo bose ngo barabahaye leta ya Kinshasa ngo iranka kubatora. Rero murabizi twarikoze kwigana tubavuga ati mu gihe Kinshasa yoramuka yakiriye aba basirikare bivugwa yuko aba FARDC bahunze, mumve yuko izoba yibikiye agakara mu mashambara, kuko nta cyizere wobagirira. Bano zino nkotanyi murabizi yuko zifite amayeri menshi kugira ngo bahungabanye buri kimwe. Rero vyatumye FARDC itigera yakira abo basirikare vyavugwa yuko araba FARDC ariko bafashwe na M23. Abo rero mu vyo M23 yagiriza FARDC nivyo birimwo. Rero ndibaza neza yuko ibiri ku mirongo rugamba nibiriko birakomeza muriko muravyumva. Ariko nkuko twobana tubabwira nuko mu buseruko bwa Kongo gusubira inyuma kwa M23 kuriko kurabandanya mu bice bitari bike. Uruja n'uruza rwiyonjorora rw'inyeshamba z'u Rwanda canke abasikare b'u Rwanda M23 ruriko ruribonekeza cyane kuri ubu wa gatandatu w'igenekerezo rya 2023 muri village ya Bunyantenge ndetse na Pitakongo biherereye mu burengero bwa Kirumba muri territoire ya Rubero. Ahandi hose twahababwiye kare muri Minova muri territoire ya Karehe naho vyabonetse canke vyabonekanye yuko zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakura akarenge. Twanababwiye ku kijanye no muri territoire ya Walikari aho abawazarendo bamaze gushika 5 kwa 5 muri Mpeti kuva ku munsi w'ejo wa gatandatu w'igenekerezo rya 2028 barinjiye mu bice bitari bike nk'ibice vya Janine, Katebo, Bokumbirwa ndetse na Rusamambu muri Ikobo. Ubu buce wazarendo baramaze kuba bahashika 5 kuri 5, aho mbere ubona yuko aho bakiyashika bahita bafata n'agafoto yo kwekana yuko bamaze kwashika wa mugane tacha foto nta cyabaye, bakomeza kukurikiza nkuko tubimenyeshwa nabegereye igisirikare cha M23 bavuga yuko bategekanya gusubira inyuma gushika ku birometero 30 uvuye ku birindiro vyabo imirongo y'urugamba. Ibi bikaba biriko biravugwa cyane n'inyeshamba z'u Rwanda ndetse na bamwe bavugizi harimo nono arongoye igisagara ca Goma yashizwe n'inyeshamba z'u Rwanda M23 Julie Katembo. Rero mwumve yuko ibintu bitoroshe. Ahandi naho tubabwira hariho meeting ya M23 bivugwa neza yuko ku munsi wa gatandatu yari kirabera muri Kamanyora. Hari abakeka ko M23 byo bigomba gusezera ngaha muri Kamanyora, abandi bakavuga ko ari guhumuriza abanywanyi babo. Aya makuru turaza gukomeza tuyige ko tumenye ivyavugiwe muri iyi nama. Murabizi yuko ngo nibibera ngo musi y'ijuru ngo biramenyekana, ngo nibera musi y'isi biramenyekana. Rero nizi nama twamaze kuzimenya zabaze zabereye Kamanyora. Kumbure turakomeza kubatohoreza tumenye ico zari zigamije ndetse nico baganiriye ko nyamukuru. Ibi vyose turari bwe ngo dushobore kubabwira byinshi ko biriko biragenda. Ku munsi w'ejo ku munsi wa hirya y'ejo pritogenekezo rya 27 abawazarendo baratanze ubutumwa bwo guhumuriza abene gihugu bakoranye nayo mu hari w'inyeshamba wa AFC M23, aho bavuze ati ntituri ngaha kugira dufata abakongomani bakoranye na AFC M23, turazi ko hari abagoberewe gukorana nabo. ntimuze kurega abo bakoranye nabo bansi. Igikorane cyacu si ubucamanza, dufise igikorwa cyo gutegura ibice vyahoramwo umwasi mu kurindira igisirikare cy'igihugu
n'igipolisi n'ababijejwe intwaro bashike turi hano kubw'amahoro. Ivyo vyashikirijwe n'abawazarendo aho bariko bakoresha inama abanyagihugu mu gace bari bahejeje gushikamwo inyeshamba zikavuye mu kitwa ni muri Kipese hariya muri territoire ya Rubero. Ubutumwa nk'ubwo bwatanzwe kandi na wazarendo bo muri Bukununu nabo baragerageje gukora iyo nama bamenyesha bene gihugu yuko atakwiye gutanga ubundi ngarakoranye n'inyeshamba aho bigikuru baje gusanasana imitima y'abakongomani. Mwomenya ko M23 ibandanye isubira inyuma mu bice byinshi vya Rubero na Rucuru muri Nord Kivu, aho abanyagihugu baho bavuga ko biboneka ko abagwanyi ba M23 nubwo n'ibice bataravamwo biteguriye kugenda, bakabivuga bivanye n'inyifato idasa niyo bari basanganywe bababonako. Ibikoresho vyabo vyose vyaregeranijwe biratekeye neza, umwanya n'umwanya mushobora kumva canke bakavyuka basanga bagiye. Tubibutse ko no mu nama ya ONU yabaye kuri uyu wa kane w'igerekerezo rya 2026 umuhanuzi wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ajejwe ibibazo vya Afrika yasubiye gusaba ashimitse ko RDF inkotanyi botahanwa vyihuta bakava muri Kongo kandi u Rwanda rugakurayo ingamba z'ubwirinzi kuko Kongo yariyemeje cyane kuzoca ihasha FDLR bano banyarwanda bahamijwe icaha cha genocide. Rero muri make ivyo nagomba kuba yagira muri kano gatondo naha ndibaza yuko ibitari bike tubiyaze, turaza gukomeza tubashakire cyane tubaronderere ayandi makuru. Murabizi yuko abari menshi kabisa. Ico nabasavye ni cya kindi nyene, mukomeze mudutera iteka twuzuze abantu ibihumbi 10 bakurikirana ibiganiro vyacu, hama tubandanye tubaha ukuri kose kw'ibiriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Rero mwumve yuko turi kumwe namwe umwanya kumanya kugira ngo dushobore kuza turabashikiriza ibiriko biraba ku mirongo y'urugamba ndetse n'amakuru yose muri rusangi. Rero turaza gukomeza kubana namwe mu biganiro byacu vy'uno munsi, turaza kugerageza kubaha buri kimwe cyane biriko biravuga kugira ngo mubandanye muri update, mubandanye muronka vyinshi cyane amakuru agezweho. John Twakodi the Black INB Info News, wakoze subscribe warakoze dutera iteka utarabikora kugira ngo tubandanye dukwiza umuryango munini. Hama murabona yuko tumaze iminsi turiko turakora muri connection zitameze neza, turiko turiyungunganya kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hari abatwemereye ibigiye bitandukanye kandi bagiye kubiduha kugira ngo twiyungunganye mu vyuma byo gukoresha. Murabona yuko akenshi amasanamu tutayakoresha kubw'ikibazo c'ivyuma bifata amasanamu nkuko muvyipfuza. Karenda bike banure ndibaza turongera kubana mu bindi biganiro. Jewe nitwa Kodi the Black, iyi ni B Info News.